All right, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndaguha ikaze muri review y'ukwezi kwa Rusama canke May mu gifaransa. Nkaba ndi kumwe n'umwe mu bagenzi wanje, mu brothers wanje basanzwe bakora umwuga wo gutangaza amakuru kuri radio ya Radio Culture. Nawe sundi ni Alan the Real. Welcome brother. Amahoro cyane Djibril. Yes, nkuko nabagiye abakunzi b'Isanamu TV ko buri review tuzoza turagira collaboration ya duhamagara aba journaliste batandukanye hama tukifatikanya mu kugira review y'ukwezi. Ndo n'umunezero kuba turi kumwe muri review y'ukwezi kwa gatanu brother. Je nanje reka ndabashimire cyane ni iteka ridasanzwe kunyakira muri Isanamu TV online. Hama gatowe kanu naramera nk'okebura just ndi umukozi wa Radio Culture, ndi umukozi wa Indundi magazine fise partnership na Radio Culture. Exactly man. Kuba hora bakumva kuri Radio Culture babifata kufisa akazi muri Radio Culture. Boga hari kiganiro cyitwa Indundi hit show. Ngira cyamva yuko kiva muri Indundi kandi babanza kiganiro cyiza cyane man. Congratulations. Urachumviriza? Asante sana. Uri kumwe na Adiju. Umenyesha makuru akera asanzwe yifise nk'uburambe. Ari no muri rimvikazi kandi. Yes, reka tutarandiriye cyane duhere ndakubaze ukwezi kwa gatanu kwagenze gute kubijanye no mu kazi usanzwe ukora cyangwa muri entertainment muri rusange. Je nibaza yuko ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa kane namezi atigeze anyorohera cyane kuko namezi nagenda hura n'ibintu bigiye bitandukanye ariko umuziki no kurikiranira hagufi nibaza yuko nawe wagumye umbaza tuzokorana ikiganiro review ryari mugabo na yuko no mu kwezi kwa kane tutigeze tubonana byari bimeze nabi mugabo ku ruhande rw'umuziki nibaza yuko nagumye nkurikirana cyane umuziki muri rusangi haragiye haravugwa byinshi haragiye haravugwa amafoto album z'amafoto hari abajabutse igihugu bakavuga ati ndaguha ifoto canke ndaguha ibikorwa muri kano kanya ntari mu gihugu je nibaza hanini yuko waravuzwe event tutigeze tukumva imiziki myinshi itandukanye tugiye kuyumva muri no mu mpera. Reka tutarandiriye duhere ku itariki zibiri z'ukwezi kwa gatanu aho umuririmbyi Big Fizzo yakiriwe muri studio za Next Level Music ya Rayvanny kuva mu gihugu cya Tanzania igihe yaramazeyo niho yaronse ibako ryo kwakirwa muri studio za Next Level Music kugira ngo agendere arabe ndetse we don't know arashobora kuba yarakoze n'ikintu yo ugerageje kuraba Djibril ino nkuru ni nkuru yazanye amajambo menshi ni nkuru yatumye abantu benshi bavuga bati yobo yakiriwe nk'umwami abandi bati oya ntavyo twabonye yobo yakiriwe na Rayvanny abandi bati oya Rayvanny iryo joro twe twabonye video niyo joro twabonye video kuri Dizim online aza ava mu gihugu cya South Africa none nimba iyo video ya Fizzo yafashwe uwo munsi nyene bahuriye gute nimba yarafashwe amikare ku uwo munsi byo bimeze gute ariko mu nyuma twarabonye umengo hari ukuntu bari ko barumviriza indirimbo Big Fizzo ari kumwe n'umuhinyanyozi umufasha wari manager Bantu Boy yicaye ku ruhande ngira nibyo bintu twatangwe kubona bari ko barapostinga baravuga ati two bakiriwe umugabo ntibigeze bavuga yuko bakiriwe na Rayvanny ariko abanyagihugu canke bafana bo barafise akanya ko kuvuga ibyo bagona nibyo biyumvira ariko nibaza nkuko wagiye uratembera ku mbuga ngurukana ubumenyi nta ntitwigeze tubona ifoto bari kumwe na Rayvanny. Aigo kabisa peut-être ni za strategy z'abaririmbyi bacu baje muri studio canke bakora igikorwa hama bakakibika kugira ngo aba fans babo bagume barindiranye igishikizo ndirimbo canke mu gizo sohoka abazakirane igishika kinini cyane. Je nibaza yuko Djibril ugerageje kuraba Fizzo ari muri Tanzania haravuzwe ibintu byinshi haravuzwe yuko ariko ari fotoza gusa atabikorwa ariko aratwereka ariko nibaza yuko ifoto ni gikorwa yari yatwabona film A Life to Regret hama mu nyuma turagenda tubona yakigwa na Jux muri studio mu nyuma turabona ari muri studio ya Rayvanny yari kirinshasha nibaza yuko ari mu baririmbyi ba mbere bayuguruye mugabo nimba hari gikorwa gihari nibaza yuko tukomuha umwanya bishoboka nkuko twari twiteze yuko atagikorwa tuzobona mugabo mu nyuma turabona Jux amubwiye ati thanks for coming last night hama mu nyuma turabona nibindi bikorwa bigiye bitandukanye mu nyuma turumva yuko n'indirimbo ihari bivuye ku piece cyangwa ama short video yabonetse bari muri studio nibaza yuko nimba hari indirimbo na Rayvanny ni fresh ariko nimba idahari kaba yakoreye muri studio ya Rayvanny niteka kuko nimba hari amasezerano canke yaragiye avuga ati ni nakorera ngaha muzomfasha kuri promo canke ukoreye ngaha urariha kubijanye na promo kugira ngo indirimbo no muri Tanzania isanza nibaza yuko benshi baragiye baravuga ati muri Tanzania urona ko Fizzo umengo nta sumuririmbyi ari big nkuko tuba tumwiteze mu gihugu wacu nibaza nimba batanguye kwaguka basohoka gukora mu studio hanze byabitese. Yego cyane. Reka tujye ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu aho umuririmbyi DJ Oli yashize ku mugaragaro amasanamu y'indirimbo indirimbo yiwe yise My Desire indirimbo nziza cyane Jenny baza Djibril uno musore n'umwe mu baririmbyi bazi kwandika icambere banaririmba neza melody zimeze neza zifata mu bantu ariko ikibazo mfise DJ Oli indirimbo yiwe nka munyana dufate iri mu bantu mugabo ntazwe ikibazo kiri
hari kibazo peut-être ni kuri kwa kundi usanga indirimbo yumvirizwa cyane kuri radio ariko ugasanga amasanamu sikirenga kuri we n'amasanamu menshi afise kuri YouTube ariko indirimbo ziwe presque zose zirafise amasanamu gerageje kuraba indirimbo mujye namumenye ko indirimbo benshi bavuga ko ari indirimbo y'ibihe byose kuko gerageje kuraba amajambo yaririmbye n'ubuzima tubamwo nibwa buzima jewe nicarana n'umuntu akambira ko nkaze ariko nakubita hari akacambira ati yombwa y'umugesera yopfa ni bya bindi nyene ni indirimbo mujye ugerageje kuraba My Desire ni indirimbo ifise video ugerageje kuraba munyana irafise video lyrics nawe nyene abonekamo hama iyi ndirimbo ikintu cyagiye kuntangaza yashizemwe umukomedi ariko arabice bigacika ari we mutima no comedy kandi biboneka yuko batayikoreye mu gisagara cya Bujumbura reka tuzokimubaza DJ Oli yazatubwire atwiganire neza impamvu aba fans bazi indirimbo ziwe mugabo batamuzi neza wewe ahubwo jewe ngerageje guca ijya nino ikintu nako ndiyumvira mbega yo bakora promotion y'imiziki yiwe mbega imbuga ziwe zozo arazikoresha nkuko bikwiye mbega abantu baramukurikirana mbega arakora ikintu cyakindi umuririmbyi agomba gukora mbega promo yari karayikora barahimiriza abantu kuja ku mbuga ziwe tuze turarana twebwe tujejwe kumenyesha makuru canke kukundisha abarundi ivyiwacu turabe yuko turiko tubikora neza si tarifa ya habari nkuko nkunda kuvyandika ukambaza ati washatse kuvuga iki ahubwo ni iyi ni entertainment nimba ari entertainment I need to entertain you kugira ngo nawe utahure ikintu twige hama twigishanye nuko entertainment igenda akabazo gahari ni tuza muri entertainment tuze vyari byo nico kibazo kuririmba arabishoboye nimba je shoboye kuririmba hari byo ntashoboye kuko intorondera team imfasha nibaze yuko nimba atari ku ruhande rwa promo ku ma radio yandavuze indirimbo ziwe nimba atari ku ruhande rwiwe no kuraba ikibazo kiri hehe nibaze nimwe mutumira mu kiganiro canyu bizoba ari bako kuko ni niteka kuza turaha agaciro abana ba upcoming kugira ngo nabo babone yuko bariko barakora kandi harababukurikirana definitely reka tujye ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu aho umuririmbyi Big Fizzo yinjira location yaboneka ari location no muririmbyi Juma Jux mu gihugu cya Tanzania nkuko byari bisanzwe bimaze iminsi binugwanugwa ko umuririmbyi Big Fizzo ariko arakora ibikorwa muri Tanzania abandi bavuga ngo yagiye kwifotoza and then hama aza kuboneka ari location hama byagiye kumenyekana neza na neza ko yinjiye location na Juma Jux mu minsi heze niho amaze gushika ngaha urabona yuko hari imashini baba kameka kanu gatoyi kerekana yuko hari indirimbo Jux featuring Fizzo featuring Jux no kuvuga indirimbo yaramaze no guhera iri mu machine barindiriye umwanya wo kuyirekura ariko ikibazo mpana ngira je ni cyakindi kubera ko barindwi biwacu bafise collabo ziza kumenyekana mu nyuma cyangwa ziza gusohoka mu nyuma ariko bikaba byari byaravuzwe neza yuko indirimbo ya Fizzo na Jux iyo bari baranugwanuze ijya mbere yo bitagihari cyangwa iyo bitabayeho bamwe baravuga ati ni Suguwa urabona yuko Fizzo yakoze Suguwa Jux agakora Suguwa Fizzo akayikora na team yiwe Bantu Boy hama Jux akacikora na Diamond baravuga ati peut-être ko projet bayibanye soit Big Fizzo yari projet bakorana na Jux abandi bati oya Jux yivye ide Fizzo munyuma birazana amajambo ariko munyuma tuza kubona yuko indirimbo itari hari nka recorded ahubwo bagiye kubikora mu nyuma ahubwo Jux yamushimira avuga ati thanks for coming last night hama munyuma turona yuko hari aka video bariko recording munyuma turaza kubona ni nayo mafoto bari kuri location ariko kuri location tutigeze tubona ifoto ya Jux ariko kimwe mu bintu byatangaje abantu ariko munyuma tuza kubona Big Fizzo featuring Jux indirimbo bisa nkaho izera tunganya amasanamu ahubwo hasigaye kuyerekura Jenny baza bivanye na market y'umuziki wacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi bivanye n'ukuntu aba fans bacu bafata isoko ry'umuziki wacu peut-être Big Fizzo yari ararizi isoko ryacu niyo mpamvu atashoboye kugaragaza uvuze abakunzi urazi isoko ryacu bisigura aho senda gutahura neza bisigura ko urashobora gushira ko video akarorero nk'agace kuri kerekana muri kumwe no artist yes bigaca bituma bajya ba fans bawe indirimbo oya indirimbo isohose baca nibayishuhire nkuko byari bikwiriye urumva peut-être je niko nibaza ko ariyo mpamvu hama ikindi nacyo noba nibaza yuko Big Fizzo yoba yanse kumwerekana Jux bivanye n'ukuntu arindirije abantu igishika iyo ndirimbo baze bamubone eske bararirimbanye cyangwa n'ivya bintu yes niko bimeze Djibril ariko ngaha nyene itariki 9 haraboneka umuzi wa Big Fizzo agarukiye mu gisagara cya Bujumbura yes byari bimeze gute kwa Big Fizzo uko yagiye niko yagarutse
uko yagiye uko yagiye abantu benshi yagiye surprise ya ariko twarabonye amafoto yuko yes twarabonye amafoto agarutse naho twabonye gusa ifoto ari kuri airport mu gihugu yicaye n'amasakoshi navyo byazanye izindi nduru bavuga ati ayo masakoshi yuzuyemwo album y'amafoto kuko niyo tubwira ko ari impuzu nta bikorwa twigeze tubona niyo tubwira ko ari video nta bikorwa twigeze tubona ariko nicya kindi navuga nti wait and see umwanya wo ntiwigera ubesha umwanya ukwereka igikorwa nyaco ariko tutarenze turarandira nuko Big Fizzo yagarutse Bujumbura dutangura kubona n'ivyo bikorwa ari naco gikorwa twaciye tubona ca Juma Jux bakoranye mu nyuma turabona yuko haciye hazaraza ibindi bintu nibaza turaza kubishikira ariko itariki 11 naho habaye iki itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu niho Natasha la Boss yafata rutemikirere yerekeza mu gihugu cy'Ubugande aho yagiye gukora video n'umuririmbyi kuva mu gihugu cya Zambia abenshi mu muzinga Roberto ugiye aririmba indirimbo Amarula okay ariko numwe mu baririmbyi ubona yuko yari yaramaze igihe kirekire atari karumvikana mu nyuma turamubona muri Konde Gang Music ariko kumwe na Ibra ariko mu nyuma turumva yuko yashoboye kugomwa umuririmbyi kazi Natasha la namba la bam ariko mu rugendo rwa Natasha nago gwarazanye polemique yes iyo ugo rugendo yagize ni indirimbo ya Roberto yarasohoye EP yiwe yise Journey to the East iyo EP yiwe akaba yahaye chance abaririmbyi n'abaririmbyi kazi ba East Africa aho ya muri Tanzania yatoye ba Ruby ba Ibra mu Burundi acatora Natasha la Boss indirimbo ikaba yitwa Follow aho bahisemo guhurira mu Bugande bivanye n'ukuntu urugendo rwabaye rurerure manager wa Natasha aravuga ati nitwoja muri Zambia straight reka tuje mu Bugande duhurireyo hama dukore video igikorwa gihereraho nyene ikibazo nibajije ubwo si kwa kundi hariyo market ya Natasha mu gihugu cy'Ubuganda hari baba manager biwe mu gihugu cy'Ubuganda akaba ari nabo babigiyemo cyane gusumba manager w'Ubujumbura nico kibazo nibajije maybe birashoboka nimba bimeze uko koki Natasha tokwagura management yiwe ikibazo nigeze gushira mu kiganiro ndondi hitcho navuze ati Natasha nimba fise Rafa ngaha yamutumye tumumenya cyane yatumye Natasha akora ibikorwa byinshi cyane mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'igihugu cy'u Burundi akaba yararondeye abo mu Buganda bakaba bariko bikora neza cyane akaba ari umwe mu baririmbyi kazi bafise izina mu Buganda akaba yararondeye muri manager muri Tanzania koki atokwagura ave muri ico gihugu cy'u Buganda ave muri Tanzania asohoke Bujumbura kuko twe turamuzi n'umwana w'igihugu nawe nubwo yo kwangara kagenda ntiyegera yibagiranwe iwabo aguma ari hahandi wabo nyene aguma habwa iteka ariko akora ibikorwa byiza hanze y'igihugu simvuze ngo yimuka tumugabo n'abana ahubwo kwa kundi yarondera staff hari mu Buganda muri Tanzania ni yagure kuko yarigeze kuvuga yuko afise ibikorwa Nigeria kuko tokora ibikorwa Nigeria acigengo na staff kuko ni la boss of course yes reka tuzokimushikiriza DJ Rafa asanzwe ari manager wiwe kugira ngo arabe ukuntu ico kibazo bociga hama bagura imbibe bagere no muri Nigeria South Africa kugira ngo Natasha abandanye yagura imbibe ziwe z'isoko ry'umuziki wiwe je nibaza yuko ari cyo gikorwa cyiza kandi bari atera iteka igihugu cy'u Burundi n'umuziki w'u Burundi kandi na cyane dukore ama collab dufise target nico kintu nama mvuga dukore collab dufise target nimba twarakoze collab na Fali mu nyuma tukabona umengo nta vibe yo collab yagize turabega turi kwa mawapi mu nyuma ko Diamond yakoranye na Fali kandi umuririmbyi wa East Africa wa mbere yakoranye na Fali ari umuririmbyi kazi y'iwacu we Diamond yakoresheje sokriyaye mbega twiyubatse neza mbega twayiciriye inzira nibaza yuko ariko bimeze turondera abantu bagutse baza kutwongeza kuko nimba hari aho rafageza harabahera hajyageza bakaca batangura babandanya yes reka tuje ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu aho umuririmbyi Big Fizzo yashize ku mugaragaro amasanamu y'indirimbo yiwe yise Million Face ari kumwe na X Factor mu producteur asanzwe akora muri New Era production indirimbo ugerageje kwiraba ni indirimbo ifise amasanamu meza cyane ndetse ugerageje kurabana uburyo yoba yarabatwaye iyo ndirimbo yoba yarabatwaye uburyo bukomeye cyane ugerageje kuraba ibintu bakoresheje abantu bari barimo inzoga injya abantu kwambara ugerageje kuraba Djibril ni Big Fizzo na X Factor ubona yuko bafise ubucuti buri hafi uribuka twatangwe kumenya ku ndirimbo X Factor akiza gukora Bujumbura urabona yuko ari umwe mu bahinyanyuzi uno munsi bafise izina rikomeye kandi bafise ibikorwa bimeze neza ugerageje kuraba numwe iyi ndirimbo Million Faces ni imwe mu ndirimbo yafashe uruhara runini nya cyane muri album zibiri za Big Fizzo uretse yuko harimo indirimbo zari zaramaze gukorwa kera ariko ino ndirimbo nimwe mu ndirimbo yagize vibe ubona yuko nibaze yuko naco gituma bahisemwe kuyikorera video hamugerageje kuraba video nayo hari ikintu cyantangaje muri ino video sinzi kurara muri special thanks hariho Burundi waragi ikafisa amasezerano muri rimvyi Satbi Satura ati nibaza yuko nimba ujya mu boss yari haye kuza gufasha abaririmbyi kuki atoshigikiwe
kuki atubishiramwo inguvu nyinshi cyane akaronda n'abantu bamwegereye bamwereka isoko kuko afise ikidandazwa cyo gikeneye gushika kure. Ikindi kintu Djibril n'abariko baradukurikirana nuko amakampani canke abaririmvyi biwacu boza bararahura ubumenyi arega kurahura ubumenyi sikose. Ugerageje kuraba nk'iburundi waragira imbe yarashizemwo ukuboko hariya kwa Big Fizzo ikaba no munsi ifise satb nibaza yuko Burundi waragikorerwa muri Crown Royal nibaza yuko nibaza kari gisata kimwe nimba ntibeshe ariko tuze turaraba nimba naho zitandukanye barabe baze bariga uno munsi mbega Belle yahaye deal abaririmvyi bangahe bench the Ben yarafashe Diamond yarafashe abaririmvyi nk'aba Kakarapa gagasara karirimba style zitandukanye hariya muri Tanzania Rosa karafashe nibaza yuko ari ikintu kiba gikomeye nibaza yuko iyi ndirimbo ugerageje kuraba bro ntidutegwe isoni zo gushiramo ibinyobwa by'iwacu unasanga ari naho twokora deal kwereke turyoherwa dushizemwo indirimbo nkaza ibiri nako indirimbo namaze gutakara dushizemwo inzoga zo hanze ukaryoherwa ushizemwo nka champagne yo hanze ukaryoherwa gukoresheje Belle ya muri clip yawe nibaza yuko ushizemwo ikiyeri nkuko ukunda kumwe ikiyeri ntivyerekana ubuzima tubayemo mu Burundi nibaza kari ico ariko nibaza yuko indirimbo ya Big Fizzo na Expect arimwe mu ndirimbo ubona yuko no mu mutambiro even atawe bugihari ubona yuko mu bubare y'amasaha yo kugara yategekanijwe ariko indirimbo iravuzwa cyane nimwe mu ndirimbo urenganya utayumvise nibaza yuko DJ atabazwe bigezweho. Yes, mega shout out kwa Big Fizzo na Crown Royal kuba Burundi waragia kuko wanditse Burundi waragia niyo Crown Royal. Okay. Yes. Kuba barifatanije na Big Fizzo bagashiramo support ariko sinzi yuko wayibonye muri hajya muri special things. Yes, hajya munsi hejuru igisoka igihera ya ihera ye. Yes, reka tuje ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu aho umuririmbyi Wiz Designer yashize ku mugaragaro amasanamu y'indirimbo yiwe yise Mode Avion ari kumwe na Mona Wilder. Indirimbo imeze neza cyane ladies and gentlemen nkuko warusanze umenyere Wiz Design indirimbo ziwe ziba ziri romantic urukundo rwinshi ibintu bitamenyerewe bitandukanye na bijya yashize muri Mode Avion kuko ugerageje kuraba Mode Avion ni clip yatanguriye ari mu ishamba iza guhera agiye ahantu rero hari class abantu baravuga ati uni wawe ariko imwe muri script yancanganije cyane kuki Mode Avion kuki mu ishamba kuki kuva yuko tukaza mu gisagara ngira niza strategy zo kuvuga ati umuntu ashaka nibaza kari bimwe mu bintu abanyagihugu bibajije cyane kuko n'igihe nari mu radio bamwesamiriza baravuze ati uzo tubarize target yari yahe bamwe bavuga ati iyi ide y'ukwambara China we usi ibaza yuko baba bayikuye muri clip ya Davido kuko niho ide iri uretse yuko bo bafata umukobwa muri ya Wiz Design ariko mu ya Davido bafata Meya Kun yaraje kudiraga umwana w'ibwami nibaza yuko nimwe mu ndirimbo yerekanye kwanza collaboration ni ikintu kiryoshe kuko ururunganwe nibaza yuko mo nawe adari muri runo rurunganwe kuko nawe ni mushashe mu muziki even tumuzi mu bintu by'aba Miss hama ikindi naco nibaza numwe mu maririmbyi nawe nyene karerekana ubushobozi bwiwe ibyo bagenda bavuga hirya nino nibaza yuko ino ndirimbo antuka no kuyishigikira kuko nimba ari indirimbo ijaginzwe ngaha mu Burundi mga hanze bakayivuza nibaza tubanze dukunda ivyo wacu kwanza hamara ibyo dukosora tukabikosora twabanje gukunda ivyo wacu kuko umunyagihugu niba hari ukamubwira yuko indirimbo ibishe nawe shira mutwe yuko indirimbo ibishe ariko nawe mubwira ati iyi ndirimbo iraryoshe hama nimba hari ibyo biganiro byo guca ijya nino indirimbo nibaza nimba bihari navyo biryoshe cyane ariko nibaza yuko mu Burundi atabihari byinshi oyasi cyane. Reka tuje ku itariki 14 of course yeah. Yes, kuri uwo munsi nyene aho umuririmbyi Mr Joker yashize ku mugaragaro amasanamu y'indirimbo yiwe yise Dede. Dede. Ni Dede. Yes, nimwe mu ndirimbo ubona yuko yakoranye amasanamu Mr Joker n'umwe muririmbyi ariko baragerageza kwigaragaza kwerekana ubushobozi bwabo ariko kimwe mu kintu cyantangaje nuko ugerageje kuraba indirimbo igisohoka abantu nibayakiriye nkuko bari bavyiteze cyangwa nkuko bari biteze Mr Joker bamwe bati indirimbo yakoranye na MB Data biraboneka neza yuko hoba hari ubushobozi bunini kuri MB Data yiberakoze abandi bati oya nuko peut-être ari indirimbo yakoze wenyene bamwe baravuga ati kendura be na views bamwe bati je nampagara kuri bamwe banabariya kuko bavuze amajambo atandukanye bati ugerageje kuraba indirimbo yakoze no munsi isa ni yasubiye inyuma paraporo y'inti yari gusora ino ndirimbo hama akacashika asora indirimbo imeze kuno kugerageje kuraba bamwe baravuga ati yaravuye muri sije uko yuko atarutse mu kintu rero tugerageze kuraba nimba hari uko hari kwandika kugorana cyane ngo abaririmbyi baze baragerageza kwerekana yuko hari bidashoka kuko n'abaririmbyi mpuzamakungu barahamagara abaririmbyi cyangwa abandi bagenzi babo bazi kwandika bakabafasha kuko ugerageje kuraba indirimbo basoranye na MB Data nimwe mu ndirimbo yazanye vibe bitandukanye na kino mbese no munsi iri kirakundwa bitandukanye Dede oyo mengo ntihigeze ibaho
Ego. Reka tuje ku itariki 15 ariko tutibagirana nuko ari indirimbo ifise amasanamu meza. Indirimbo ifise amasanamu meza nkuko Brian Smith yama yabikoze exactly. Yaragerageje ku ruhande rw'umu director atanga amasanamu ameze neza. Yes. Reka tuje ku itariki 15 naho aho umuririmbyi MB Data canke Data Boy canke Moise Utoyi yashize ku mugaragaro amasanamu y'indirimbo yiwe yise Shiwawa nayo nimwe mu ndirimbo imeze neza, imwe mu ndirimbo bumva yuko gatambika umuririmbyi azi gupanga amajambo bavuga yuko atandukanye cyane nino generation iri nyuma yiwe gatoyi even badasumbana cyane, ariko kandi ubona yuko nawe ino ndirimbo bagiye barayitora utunenge abantu, ariko nimwe mu ndirimbo guys nimba bayitoye utunenge cyo simbira ko urabe yuko utwo tunenge bayitoye wohuriza ko nawe bayitoye utunenge, kuko bamwe bavuga bati yarashizemo utuntu twinshi iyagumiza ko arashaka kandani nkanda akareka bijya bintu vya nukuri, nibaza yuko ngo vyari kugenda neza. Nanje ngerageje kumviriza nk'umuntu yumviriza, nibaza yuko ari indirimbo imeze neza, ariko tujye tuntu twagombye kuba twinshi tukaca tuza kudomena indirimbo. Rero bamwe bakavuga bati aracyagira ibintu by'abana, ariko nibaza yuko Moyiza canke MB Data atari umwana, ahubwo indirimbo imeze fresh. Kindi kintu gitandukanye nuko twabonye mu Queen video atandukanye n'uwo twahora tubona canke nabo dukunze kubona mu video agiye atandukanye, kuko no musume ngo harashaka ikintu yuko aba video vixen bari babandi nyene ava ukamusanga muri clip ya naka mu kwezi kumwe ukamara muri clip zitandatu. Ikibazo reka tuje ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu aho umuririmbyi Baraka Oleg yafashe rutemikirere yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda, aho yagiye kugira collaboration n'abaririmbyi bo mu Rwanda. Aba fans b'umuziki wiwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakaba baratangajwe n'urugendo rwa Oleg, kuko n'umuririmbyi akicaruka gitangura neza akiri mushasha muri game ya Budget Flavor, hama agatafata urugendo rw'indege akaja mu gihugu cy'u Rwanda, kitamenyerewe cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tukwiye no kunamukeza Baraka Oleg kuba yarafashe iyo idea yo kujya hanze y'igihugu kugira ngo aheze akorane n'abaririmbyi bo hanze. Ni ikintu gikomeye cyane bro. Yeje nibaza yuko abantu benshi ntibigeze batahura igituma Oleg yagiye mu Rwanda, ariko twumve yuko Oleg ari bikorwa byatumye aja mu Rwanda, kuko nimba hari umuririmbyi canke la Belle kanaka igutumye ko ikavuga ati twe turashaka kuko par exemple nka pasteur bagenzi akavuga ati Djibril wo muri Isanamu ndashaka yuko uzuga collaborer na Alain mugakorana ikintu peut-être tukazosinya amasezerano kikazoja kuri Isanamu canke kikazoja kuri indundi, mugabo hari vyabanje kuba peut-être n'igikorwa aba yakubonye ko gitandukanye nico jewe ambonako, canke urafise fan base yiwawe niyatora ikiganiro tugakora ikiganiro nkino deba akavuga ati ndayitwara hariya kuri indundi muga yakore ngaha tukayitwara kuri indundi, nuko hari fan base yiwawe izokurikira cya kiganiro ikakiza kongereza aba followers no kongereza fan base hariya kuri indundi. No kuvuga na Karol Ntanze, no kuvuga Papa Cyangwe numwe mu baririmbyi ariko arakora neza. Hari nakaririmbo sana kagerageje gufata izina even abantu batigeze bamenya umuririmbyi ngo ninde. Rero sasa hari umuntu musore canke no mu papa yitwa Rocky Kimomo, niwe asanzwe uhagarira ibikorwa vya Papa Cyangwe. Nibaza yuko nibo bamuhamagaje, warabonye ama interviews menshi agiye atandukanye, ahubwo ikintu abarundi benshi ariko aravuga nuko uno musore ijyambere yagerageje kwerekana faiblesse no kwemera yuko hari uruhara runini baba bafise mu Burundi, ariko nibaza yuko Papa Cyangwe ijya collab imwe ishobora kumwagurira fan base mu gihugu cy'u Burundi, kuko nibaza yuko sumuririmbyi azwi mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu gisagara cya Bujumbura. Uretse yuko indirimbo sana abana mu muji bayizi, babana bo mu moji babandi nyine duguma dukurikirana na YouTube baba bayizi, ariko Baraka canke Oleg numwe ashobora kumwagurira fan base. Ugerageje kuraba bamutumye ko kubera ibikorwa canke babona yuko na views ari nyinshi, ugerageze ubirabe ariko akoreshwa ma interviews menshi gatandukanye, amwe ashobora kumuzanira izindi nkomezi, ariko nawe nimba yari ikomeje kwa kagaterme kavumye canke yagiye yiteguye ashobora kuharonkera izindi collab canke azirondeye canke nimba yaraziteguye, ariko biza kuvana mbega afise team canke staff imeze gute. Tukaba tuzi ko abavyeyi biwe nibo basanzwe bamuha support kubijanye n'akazi kiwe asanzwe akora, ariko umuvyeyi wiwe harabonetse video ndetse irikirasamirana avuga yuko atabirebira abona ku muziki. Ntabirebire mbona nta byinshi abona, ariko ni rumwe mu rugendo goshobora kumufasha nawe nyine agerageje kwagura umutwe wiwe akazararaba, kuko Papa Cyangwe we hagiye gikorwa we arazi ko kizomufasha, kuko numwe mu baririmbyi yaravuze yuko agiye muri Tanzania vuba azoja muri za Kenya, yaraciye mu Burundi ashima Oleg. Nibaza yuko ni
igikorwa kimeze neza vuba uzomubona ku buryo nawe legazo batinya kumusaba collab bwiwe. Exactly. Reka tuje ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu aho umuririmbyi Lolilo ari kumwe na GP Lilis ari kumwe na Cisco Sniper bashize ku mugaragaro amasanamu y'indirimbo bise Karanesha yeah. Ugerageje kuraba ni indirimbo imeze neza ladies and gentlemen. Amasanamu arasukuye kabisa nkuko Lolilo asanzwe abikora hamugerageje kumviriza ukuntu baririmbye muri iyo ndirimbo melody n'ukuntu bandise ni indirimbo itambika bagerageje kujana nibihe nyene ukuntu abantu dusanzwe dukurikirana ibihe byino misi niko bagerageje kuririmba n'ukuntu je nibaze yuko muri kino gihe Lolilo nimba atari staff yiwe iri nyuma canke atari kwa kundi bavuga yuko umuririmbyi ari muri label yiwe yoba mufasha kwandika ariko araririmba fresh ariko araririmba neza hama numwe mu baririmbyi bona yuko amasanamu yamacitaho cyane hama umuririmbyi kuva hanze y'igihugu ari umuririmbyi wa diaspora akaza kamushima nawe nibaze yuko yarabonye yuko ari umuririmbyi yagarutse muri game ahubwo akeneye gushigikirwa ariko nawe akeneye kuraba strategy yo bikoramo Lolilo ntaguma aboneka mu moji ntaguma aboneka hana hariya kuko biramwerekana yuko mengo hari ikintu coba caragabanutse kuri we kuko no muririmbyi ni yubake ariko gusinya n'abariya bose ibikorwa byo arabifisa hama nimba afise umuririmbyi muri label nimba ubyo bavuga ko mwandikira birimwo namwandikire kuko si cyana baserenje ntibari yandika indirimbo za Diamond zabari hana sibo bazanditse nizo baguze warumvise nuko bazitanganiwe n'abandi nka Beyonce nibaze yuko ari ibintu bisanzwe abaririmbyi bo hanze baremera kwandikirwa kuko indirimbo wandikiwe hajya urinda uyishima kubera iki no kuba wumvise kandi gatusha udashobora kwandika ama ugerageje kuraba naca sora no jya muririmbyi je nakubwiye tuza turara ibyavuzwe mu gakondera mwakandi amusohore cyane kuko numwe muririmbyi afise kazoza kandi ubona yuko aririmba neza arandika ladies and gentlemen nimba utaramwumva urashaka kuja kuri YouTube ukandika Aslian araboneka arafise indirimbo nyinshi ari kumwe na Lolilo arafise ari wenyene biravugwa cyane yuko n'indirimbo ndarandarira ari uyoba yari yanditse mugabo biravugwa reka tuje ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu aho umuririmbyi MT number 1 yashize ku mugaragaro amasanamu y'indirimbo yiwe yise ndavyemera ari hano avuga ngo searching's over Adama Fiseva nimwe mu ndirimbo ubona yuko imeze neza Djibril uno mugabo tuvyemeranye nitwovyemeranya kuko ni jambo ntemera kuko je sinshobora kukwemeza ico nemera ariko twumvikane gatoyi ngerageze kusigura kano kantu uno mujama arazi kuririmba numwe mu baririmbyi ba diaspora ubona yuko kwandika melodies zinjira mu bantu urumva kari fresh warumvise indirimbo yahaheruka kuzana mu Queen video atamenyerewe kuzana agastid bamwe bavuga ati niwe canke wa kino gihe niwe babahaga wa kino gihe niwe uri kuratwibutsa indirimbo umengo zifise message zimwe za kera urabona yuko uno mugabo MT number 1 ikibazo cyo bagihari ararekura indirimbo atateguye inzira bimwe mu bintu ubona yuko biratuma umenga indirimbo ziwe nta vibe iza kuhaba mugabo mu nyuma bukebuke urabona yuko indirimbo igenderera mu bantu nibaza yuko ateguye inzira bacho bari kimwe mu kintu coza kiratuma MT number 1 abantu bakunda indirimbo yiwe bukwina bukugisohoka kuko umengo avuze ati hari ikintu kigira kibe umengo next week abasohoye turaza baririmbyi bategura inzira kwezi kose canke indwi zibiri zitatu swat muri Belle canke ibintu bitandukanye kandi Belle abaririmbyi benshi ntibemera kwibaho Belle irarekuwe kuko warumvise na ambassadeur w'inyamitwe yishura Idris Mbizi yavuze ati Belle irashobora kwinjiriza abaririmbyi babiri ikinjiriza n'igihugu bivanye na target umuntu aba yagize twibukanye nka Belle yigeze gushaka ko yahabaye mu nyuma umugwize tunga kana karavuga ati reka dutegura igiteramo Big Fizzo na Sadbi mu nyuma haza amatati urazi induru byavyaye nkazige induru zavyaye ku ma TV online n'ahandi hagetandukanye iyo baca bemeza ko iki giteramo kizoba uraza amahera ari kwinjira uraza abantu mu gisagara bari ko aravuga ati lazima niende kutizama Gisona Finyana bari tayari kandi nta mufana wa Lolilo nta mufana wa Satbi nta mufana wa Hozari Yoya nta mufana wa Raflo nta mufana wa Dabaje yoreka kuza kuko nta bafana dusangiye abafana bro nimba hari umuntu akurikirana wewe ni exchange of course nibaze yuko MT number 1 na team yiwe bakiraye baze barategura inzira imbere yuko basora indirimbo kuko ino strategy rona yuko mengira kiratuma asubira inyuma exactly MT this is for you Alan aragoha ubutumwa utegure staff yawe kugira ngo indirimbo izo ziraza ifise ingovu zikomeye cyane reka tuje ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu aho umuririmvyikazi Lina Blanche ari kumwe na Andy Mwag bagize performance ikomeye cyane kuri website isanzwe itegura igiteramo cha acoustic
boutique bari kumwe aho bafata kajyo kurondera aba artiste batandukanye abantu basanzwe bakora ibintu by'imideri ibintu by'ikinyafrika bagakora performance y'iminsi 5 kugira ngo bagerageze gukundisha abanyafrika imico n'akaranga niho twaserukiwe n'abaririmbyi babiri ari bo Lina Blanche na Andy Mwag muri iyo performance ya One Africa. Yes, ikintu nabonye je no shikiriza kora kino gikorwa cyabaye nta byinshi no vuga ni honneur ni honneur abaririmbyi bandi nibige gukora live music ico bifasha ba David n'abantu baririmba indirimbo zo gusara mugoronye muri iki gihe ca covid atabiteramo barabeshejweho n'umuziki wabo kubera iki kujya kuntu twe tukaza tukigana y'ama afrobeat bakora tukaza tukigana ijya muziki bakora tukibaza yuko ari kuja muri studio bagapopiranya ngire barayibonye ababuna boy barakora music live David uraho ni ibiteramo ari karakora nka kino gihe ni byinshi vya live hakibaza ke kanoti katinjira nibaza yuko naba anye ko Kidum par exemple yarakoze ibiteramo byinshi bya online no kuvuga tumenye agaciro ko kwiga umuziki wa live tureke kuza turaja muri studio kunga nibaza yuko aba Andy Mwag na Lina Blanche nibaza kari bamwe mu baririmbyi badahabwa kanya gakwiye mu gihugu cy'u Burundi ku muziki wacu ariko na yuko ari bamwe baserukiye u Burundi kandi dose ba Kidumu dose ba Natasha dose ba Fatbi dose ba Lolilo dose ba Farias bitwa ko bari hejuru mugabo abaririmbyi badahabwa kanya no kumasamiriza nibo baserukiye igihugu. Yes, kandi abaririmbyi ba performance kuri iyo show bakaba ari abaririmbyi benshi cyane kuva Africa. Yes, hakaba harimo ba Omalay kuva mu gihugu cya Nigeria. Umwe warinzi bakomeye cyane benshi bazi ngo putitine. Yes. Hakaba harimo bazucu bande hakaba harimo n'abakinyi b'umupira w'amaguru Samuel Etofis bose baragize icyo bavuze kuri uwo munsi mukuru mpuzamakungu w'abanyafrika. Yes. Reka tujye ku itariki 27 aho umuririmbyi One Card yashize ku mugaragaro. Ni team. Yes, team ya One Card irimo de pop irimo umuririmbyi kazi Chrissy bo mu gihugu cy'Ububirigi bari basanzwe bari muri label ya Roxon Kingdom mugabo ubona yuko iyo label uno musi ariko turabona ibyayo ahubwo bivugwa yuko ishora ko yaranasambutse kuko harimo abaririmbyi bazungu bari mu gihugu cy'Ububirigi yarimwe abaririmbyi ya Belle yabaye première dauphine muri Miss Burundi uno musi yo bari muri vacances Dubai nawe n'umurapper tuvyibukanye kare mu rap w'umukobwa abizi yanagerageje n'igihe present igitabo ciwe ca Roman bavuze ati ni Karibi kuko yara presence igitabo acharimba ndibuka ko hari muri press conference muri CCF abantu benshi baravuga ati wow kumba afise impano nk'iyi mugabo nawe ntitwigize tubona ibikorwa bigiye bitandukanye bose twarabonye mu ndirimbo imwe for the kingdom mugabo mu nyuma na engineer Al Nasha Flox umwanditsi umurapper hagarurwa nk'umwanditsi mugari engineer yizewe n'igihugu bari mu bikorwa bitandukanye byo kubaka tutigeze tubona akazi kiwe kwinjira muri label tutigeze tubona mbega byamwunguye iki uno muririmbyi de pop nawe numwe mu baririmbyi akora rap akora R&B afro agakora kandi akaba ari n'umukinyi w'umupira mu gihugu cy'Ububirigi akomeye kuko n'umutitirere hama umuririmbyi kazi nawe Chrissy yarumvikanye mu ndirimbo ari kumwe na Shiwawa asanzwe atwara iyo label yarumvikanye mu ndirimbo Medicine aririmba neza cyane indirimbo ba Mokenzi bashize ko bakoze bagize appreciate baravuga ati uri mukobwa afise ijwi ritesa n'ikibebe cha bien mugamo nyuma igitangaje muri no ndirimbo hip hop yaririmbye rap mbega yo byafashijwe nande nibaze yuko ari kurondera mu One Card kugira ngo nawo bisigure na cyane cyane kubona batanguye ibikorwa gushasha. Yes, reka tujye ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu nyene aho umuririmbyi Belle yashize ku mugaragaro audio y'indirimbo yiwe ise like ari kumwe na Benturo ari kumwe na Satbi hamwe na DJ Corona umwe mu DJ ngo banse kwiyerekana ntazwi n'utegeko ariko n'umwe mu DJ canke n'umuhinyanyutse ko namambona mu ndirimbo nyinshi za Satbi aba ariko yafashanije na Koli canke agafashanya na umwe wa mu producer wa Likiba asanzwe akora ibikorwa Satbi bimwe na bimwe ariko urona yuko ari imwe mu ndirimbo nayo iri kiragerageza kwinjira mu bantu buke Belle na Benturo nibazi yuko bakoze amasana ameze neza ariko akaba hari akantu kari karaza mu ndirimbo light n'indirimbo nino ndirimbo hari location Belle yicayemwe ubona yuko ishaka gusa ni muririmvyikazi wa Jamaica yitwa Shinsia ni kamwe mu kantu musika byutse gatera induru ariko je nibazi yuko nakabonye indirimbo igisohoka
Yes, yeah. Ugerageje kukaraba kajya ka image hajya akijya kibanza Belle Nice yicaye inyuma haka amatara hari umuriro nibaza yuko na shensi ariko byari bimeze nibaza yuko ari location wayikoze wese arafise ngaha kuko kijya n'ikintu nibake bari gucreatinga kijya kintu Djibril tuvyemeranye kada kana n'umuntu bake bari guga creatinga mugabo urabona yuko nibaza yuko vyama byakozwe na Diamond yararavye idea mu ndirimbo ya Black G kandi byari janye none hari ico byari bitwaye katari copyright mu ndirimbo bagiye muri location barashutinga mugani nibaza yuko ntabishesha turiko turakora ku isi no kuraba gusa tukamodifya mugabo nimwe mu ndirimbo sinzi ngene wayibonye sinzi ngene wayumvise ni indirimbo nziza ya ikibazo ca Belle Nice numwe mu baririmvyikazi yasohoye indirimbo za Niger ibinyamakuru byinshi biraposta za Twitter amaradiyo mugabo kubera iki atari karare kugwa muri Empire kandi ikindi naco asukuvuga ngo ni Belle Nice gusa ugerageje kuraba staff ya Empire Avenue barafise Kent B akaba ari wasanzwe managing izo mbuga managing ya imbuga ngurukarangumenyi za Empire Avenue n'abaririmbyi babo iyo usohoye indirimbo yawe kugera kure n'ibintu bisanzwe izwi nka label international nico kintu nasomye irazwi nka label international kubera iki baramaze gusinya n'amamezo ya distribution turavuga nka za Africa n'izindi Africa nimwe uno musere kirashigikira Jux kuko ugerageza kuraba kuri audio za Jux hariko Africa uno musi indirimbo za Lucky Dube uzisanga kuri channel ya Africa no kuvuga nimba bamaze kumenyekana nka label imwe mu Burundi ari international iri agréé nka label iri international nibagerageze reba be international nabo nimba hari collabo zihari nimba Belle Nice yarakoze indirimbo hari bikorwa numva ngo yakoranye n'abaririmbyi mu ngaha nibagerageze bamusohore kuko yaba Belle Nice yaba Benturo ni bamwe mu baririmbyi bona yuko iyo basohoye igikorwa kiragenda ndakwibutsa yuko yatanguye kuvuzwa kuri Trace Urban yagerageje kuvuzwa kuri Trace Africa apana Trace Music imbere y'umushinga ntahe wiwe bavyaranye umwana ari we Sadbituzi yuko ari wakunda kuvuzwa kuri ayo maceno akaze mugabo uno mwigeme aho kuvuzwa kuri Trace Music yaciye kuri Trace Africa nibaza yuko ari kimwe mu kintu bora babaga mukoresha kuko numwe mu bantu yibo binjiriza amahera babitwayemwe neza kuko yaba performance yiwe uzorabe no mu ndirimbo vibe inyambaro yiwe no artist niyo ndirimbo gerageje kuyumviriza aho Belle Nice yaririmbye yavyifashemo neza kabisa arahana kubita ibintu mengo ni guys arakaze guest ahubwo azaririmbe Belle Nice uzuririmbe steed umunsi umwe iri kujya ku ntango gushika kwiherezo nibaza kare ka message yo kwakira yes reka tuje ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu aho group ya We Love Music bashize ku mugaragaro indirimbo yabo bakoranye na Vishu Peace and Love indirimbo ikaba yitwa Like You ni indirimbo ugerageje kwiraba amasanamu yayo Langes barakaza muri kino gihe please kora please umenya please kora please umenya ariko mu We Love Music babashigikira kuko ni bamwe mu baririmbyi ono musi bari muri label nibaza ya Dom Brighter kuva mu gihugu cya ndirimbo yabo ya mbere bakoze urabona yuko bamwe bavuze ati ko bagiye muri label bagiye kwicara Dom Brighter yavuze ati cese nigeze nicara umuririmbyi muri label wanje yicaye niwe yabishatse ariko twebwe ni kazi umuririmbyi aba bagiye gutandukana n'abaririmbyi bandi nari mfise muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko arafise no muririmbyi Jackson Jackson Yusuf wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene aramufasha mu gusohora indirimbo kandi urabona yuko ziriko zisohoka ari nyinshi ku masanamu n'amakolabo y'abaririmbyi ba gospel muri Tanzania na We Love Music urabona yuko bahereye kuri kolabo nibaza yuko ubu bagiye gusohoka inyuma y'indirimbo yabo Molo nuno munsi gishyushye indirimbo yumva yuko imeze neza basohoye kandi karirimbo ubona yuko na Ismail niyo nkuru yagize appreciate bano bana mu bamperaga kanyi canka gashyushye nzokariya ndetse na manager wa Vishu Happy Famba yaranditse ni byiza yuko ukora ikintu mbega haraba DJ We Love Music nibo bavyuye Vishu canka Vishu nibo bavyuye We Love Music Reka tuje ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu aho umuririmbyi Mr Champagne yashize ku mugaragaro audio y'indirimbo yiwe yise Leta Position nkuko yarasanzwe maze iminsi ariko arakora challenge position tuko mu Isanamu TV uvuze position ugacuvuga huri ni indirimbo yakiriwe neza bivanye n'ukuntu iyo challenge yagiye vibe mu ndirimbo vibe ya challenge antuka Mr Champagne n'umwe mu baririmbyi bagerageza barategura akarere nibaze yuko na album yiwe warumvise yuko ari ikintu kimwe cyavuye mu indirimbo kandi kiri mu indirimbo zikaze hamwe byitwaramwe neza kazisora ku mwanya nibaze yuko position ngaha Champagne ko tumumenyereye mu minsi yava baraduha video kandi akaba ari umwe mu baririmbyi baza ku ruhande rwa mbere bakora amasanamu ameze neza kandi ubona yuko ari mu buryo Yes, reka ndakubaze Alan the Real ugerageje kumviriza indirimbo ya muri iminsi heze twaranose blessings zo kwakira umuririmbyi mushasha muri label ya MA Production umuririmbyi akaba yitwa ni David wa mwakiriye gute yizagiwe muri MA Production antuka ni David je nta byinshi no vuga ni David numwe muri ndyo ariko raza neza ku ndirimbo zabo zitatu
gerageza urabe indirimbo yiwe ya mbere atarinjira muri MA, gerageza urabe indirimbo yiwe ya kabiri ya Jirenze yaramaze kwinjira muri MA nimba ntibeshe, gerageza rero ucuraba n'indirimbo yiwe motivation canke motivation bivana no kuntu pronounce, ugerageje kuri abantu kana umwana kiri muto cyane kandi cyane biratandukanye nuko umuntu amubona ku ifoto. Naragize ibako giye kumwakira mu kiganiro Indundi Hit Show, nibaza waragerageje kumwumva aho no muririmbyi Belle Music yamushigikiye aravuga ati courage. Ona ni gaka muririmbyi telefone mu kiganiro antuka uba wemeye kugira telefone mu kiganiro, ubona yuko na post yiwe Big Fizzo yayishigikiye aho yari karavuga ati nashitse mu kiganiro Indundi Hit Show na Allen mu taninge ona ma radio yanyu kugira ngo tubahe show. Nibaza yuko na live ya mwana ijwi giwe nirijyanye na antuka nari nta kintu kwahindura, ahubwo arakeneye support nkuko twakireba Oleg, nkuko twakireba designer, nkuko twakireba Belle Music, tubahe support bana baririmbyi kuko hari uonye ni Davi yari yitwa Davi Scott mugubu yitwa ni Davi kuko Davi Scott benshi kuri YouTube barahari bakona amasinema, hariyo ba DJ Oli, hariyo abaririmbyi nka ba Mr Joker, hari abaririmbyi bashasha ba Jodaski. Tubakire man, tubakire kuko nimba bari kwaraza bakora bakeneye support yacu amani tuyibahe tukaguma dufasha babandi batatu, biraza kuba bisana bya bindi byaba bakavuga ati umuziki w'urundi hahabwa kanya bamwe babiri, bamwe baca biyita bamikora ko ribo twahaye akanya mugabo nibaze yuko bakuru barakeneye batoyi babo kugira ngo nibashengera canke niba staffing bavuga ati ntitugishoboye, bavuga ati petit frère ukeneye kuduga ngaha, aha hari kosa uyu no mwongo huma canke udahuma n'uyu, aha hari isato canke hari inzira ishika. Yes, reka tunamukeze na Mugishamir kuba yarafashe yari yumviriye ku musigning umwana muri MA production. Ugerageje kuraba inyandiko ziwe n'umwana yandika neza cyane ladies and gentlemen. Hama reka tuje ku itariki 31 y'ukwezi kwa gatanu aho umuririmbyi Mr Giba yashize ku mugaragaro indirimbo yiwe yise Feel You. Indirimbo ugerageje kuyumva ni nziza kabisa. Wayumvise gute? Jewe mu bisanzwe uno muririmbyi Mr Giba no muririmbyi yazanye agastile yisangije, yarafise ukuntu ashaka kurimba karege akorosha akarimbo kagatambika babiri mugabo ugerageje kuraba no muririmbyi yaramaze igihe kirekire atari karumvikana, ariko kandi n'umwe mu baririmbyi batigeze bahabwa kanya. Nibaza yuko yaje muri bihe bya ba Wiz Design muga ntibigeze bamuha kanya, mbega yo bari style yaririmba batigeze bakunda, nimba batayikunze yarakwiye gukosora iki. Mugabo nibaza yuko nimwe mu baririmbyi bakwiye gushigikirwa, nimwe mu baririmbyi kuririmba, ni numwe mu baririmbyi bwana yuko ahawe inguvu agiye mu studio akuze ari kindi kintu kandi anagize na staff iri nyuma yewe. Waronye yuko ni numwe mu baririmbyi bakiriye muri za Rugombo, sinzi ko abonye amashot video ari karakora show, urone yuko abantu bahariye bazi indirimbo ziwe ne Dr Sandokima mu bisanzwe. Ego kuri uwo munsi nyene umuririmbyi canke umurapper kuva mu gihugu cyacu cy'u Burundi akunze kwita rap master. Rap master, rap Goliath ariwe Face on the Flow yashize ku mugaragaro amasan indirimbo yiwe Dear God. Indirimbo ituje ugerageza kumva ukuntu yaririmbye bitandukanye n'ukuntu abantu bari babiye. Face no mu rapper uretse yuko rimwe na rimwe bivamwo akarimba amadenso n'ibindi bigo bitandukanye, mugabo ugerageje kuraba no muhari indirimbo ariko arabaza Imana. Yagiye mu masengero yakwisimwe na kakandi kigera kuvuma kajyase bon novuga ya conference y'aba milliardaire baba bakijijwe. Hariyo ishigeze kuboneka pasteur cyangwa anako apotre Jean Paul ariko aravuga ati guza mu isengero guta baroberi babavuye aho BFS yari umuhara ati mbega ubudafise ikingorongoro yitwa umuroberi gutega mana, mbega ko wavuze ko dutanga ibikwiranye n'umutima wacu utagira yitwe gute komeye ngo basigaye baranatugerera ibingorongoro batakibishaka bashaka amanoti. No kuvuga ijya ndirimbo nibaza abantu bayikurikirane Bifes cyangwa Fabio Vibaririmbye Beef ni abantu baje kubashuhira muga nibaza yuko Bifes no mu maririmbyi bazi kuririmba, iyo mvuze kuririmba sijya rap akora barahibongoza, ni numwe mu maririmbyi azi gukwita dancehall imeze neza wotamba kuva ku ntango gushika ku iherezo, ni numwe mu maririmbyi abishatse old school ya rap arayishobora. Ariko kandi ari ikintu abantu bitigeze bamenya uri kuno kwezi tugiye kurangiza nuko muririmbyi 90 nawe yasohoye indirimbo kandi nyinshi zigera kuri 22 afise n'indirimbo imaze n'isomene imwe bitangaje ingene bitigeze bimenyekana kuko 90 kandi bitigeze bimenyekana yakiriwe neza. Ugerageze kuraba aba rapper benshi barayakiriye, aba rap utari mu rap ushobora kumenya ku Instagram yiwe igihe indirimbo yasohoka ama comment atandukanye bambwira ati man you killed it wabikoze nkuko wamubikora kuva kera warabikoze. Jecho no kwibaza nuko 90 yo cara bagasohora amasanamu kumwe yabikora ku ndirimbo nka za hip hop, kumwe yabikora ku ndirimbo zigitandukanye abikore kameme nibaza yuko numwe mu rap bagifite ikibanza cabo kuko rap yiwe ntigeze zihinduka, inyandiko ziwe ntizigeze zihinduka ahubwo
yarongereje native shout out to you nibaze yuko ahari ni mu mahanga ntivyoroshe yarakubwiye ko muri covid byari bigoye kugira ngo ave mu nzu yideplace aje kumihinyanyuzi hamakora igikorwa kimeze neza warabyumvise ubwo yakoresha sample zo muri imvye change wa miss akabikora muri rap je nibaza yuko indirimbo nka za 2020 indirimbo nka za hip hop ni zimwe mu ndirimbo zafatishije mu gisagara cya Bujumbura kandi ubona yuko abantu bazikurikiranye ahanini nibaza yuko mengo inkuru zarizo yes inkuru zarizo hama mu guheraheza turafata kanya ko gushimira abantu bose bagize icyo bamaze muri entertainment yacu kuba director abaririmvyi n'aba investors bivanye n'ukuntu ariko aba investors ni bikebuke ntitwame tubashimira cyane je hari ibintu nakunda guca hirya nino aba investors ni barabe bashiremwo inguvu bashiremwo imitahe nimba batazi hawo bashobora kwinjiza amahera yabo bakayagaruza barabe bavyige kuko nibaza na management zireke kuyita management ari team nibaza umuririmbyi afise staff yo nka team avuge ko ari team areke kuvuga ngo ndafise manager hama abaririmbyi nabo iyo bariko baraganira n'aba ba investors barabe iyo mu investor akwegereye akavuga nti nshaka kuganira nawe mwumvirize kwanze mbere yuko mubwira ko ufise team canke manager kuko bariho benshi bahomvye deal ndi sûr nabo bahomvye deal kandi muri abo rwaruka rukaze bari bagira bamuha miliyoni ariko imagine ukacugara ko umuntu nka Colonel canke umuntu agendera inyuma ya president wumva ikibazo kiri he kubaririmbyi ya umuririmbyi nawe nyene yirabe yicunge kuko jewe Djibril ndakwegereye nkakubwira nti turashaka gufata dushire umutahe muri Isanamu TV ukacumubwira hari mu boss nturanyumviriza mugabo Isanamu TV bivanye n'igikorwa ukora bakakubona nkaho umengo niwe otete ya Isanamu mugabo akubajije aho kumwumviriza nturamwumviriza akubwiye ati shaka kuzana imitahe muri Isanamu ukacumwakira ati hari umuntu ugomba kuvugana nawe uriye kumubwira umubwiye ati havyogenda kuvyorohe bajye abantu barakeneye yuko ubahana strategy ngene binjira no bagiye kuyaga mbega aroroshe kuganiriza nibaza yuko aba investors nabo barabe bashiremwe imitahe baririmbye bisoneye kandi bashobora kubagaruriza amafaranga yabo ukiweka kwa bango muimbaji ambaye ana hit Bujumbura nzima nafikiri kwamba ni kitu kizuri tuanza kugura ibidandazwa vyawe hari umuntu aza kugurisha t-shirt kubera ko yabonye na Big Fizzo yambaye hari umuntu aza kugura iyo saha kubera ko yabonye ahikoregwa ari holorero yaguriye nibaza yuko tuze turarana natwe twiyubare ariko kandi umuririmbyi nibaza ubutandukanye n'abantu je nimba nurira kwikinga nkeneye kuraba abanyagihugu mbega bagoneke ariko umuririmbyi nawe kurira kwikinga ngo kubera ko je menyesha amakuru nuriye kwikinga ubaza yuko ibintu bizoba biriko bigenda neza je nibaza yuko no canda bashimira nta byinshi mfise yes ndagushimira wafasha kanya ko kuraba review y'ukwezi kwa gatanu ni yari yoroshe ni yari ngufi yari ndende mutwihanganire hama kuri wowe umaze akanya uri kurayiraba kuva ku ntango gushika aho tugeze reka ndagushimire hama kuba umaze kugira subscribe naho niteka kuri twese nkuko bisanzwe bimeze ukoranye n'umumenyesha makuru ikiganiro si uhereza ni wahereza cyangwa ni watangura reka ndamuha kajyo Alan the Real abari we aheraheza ikiganiro cyacu je nitwa Djibril je nitwa Alan the Real canke kichwa cha habari ariko apana the number one but I'm the one of the bestest hama Djibril je ndagushimira cyane ku kanya kawe nizere yuko n'ikindi gihe canke nanje nagukena kuko hari bikorwa byinshi uri kuramarira umuziki w'u Burundi guys reka ndabibabwire ono musore nta byinshi mfise mvuga kuko turi mu Isanamu ono musore numwe mu bantu ariko arakorera igihugu cy'u Burundi amateka adasanzwe kano kantu ushaka kuzoga kati kugira ugatembereze uno ariko akorera amateka igihugu kidasanzwe niba tagakata uyu next numutumire wanje kuri Indundi TV hari byinshi muzomenya kuri we even abanyagihugu canke abarundi tudashima guys ndeka ndakubwire ko ndagukunda cyane imana igutiza amagana n'amafaranga kwako ninkunda kubikubwira byose bikaza mu mahoro iyi ni Isanamu TV mukore subscribe koko nayo irikikorera ineza y'umuziki w'u Burundi Djibril Jabress thank you man